Amatora yo gushiraho urongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba mu makungu bita Diaspora Burundese mu rurimi rw'igifaransa biciye mu nama ya bose yarabaye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2026 akaba yabereye mu nyubakwa z'ihoteli Donatus iri mu gisagara ca Bujumbura aho yari yatunganijwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Samuel Ndayiragije asanzwe aba muri leta zunze ubumwe za Amerika niwe yatahukanye intsinzi aho yizewe kurongora diaspora y'abarundi mu kiringo c'imyaka 3 mu gihe yariko ahiganwa na mugenzi we Diomedi Misigaro nawe nyene aba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Inyuma rero y'ayo matora yarahagarikiwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro abari bahijeje kwitorera indongozi barakengurukiye ubushikiranganje bwo bwafashe mu minwe ibijanye n'amatora yo gushiraho ugiye kurongora diaspora y'abarundi banagira ko basaba umurongozi mushasha wa Diaspora Ndundi kuzotunganiriza bose atanumwe avuyemwo eka mbere no gusubiza hamwe abarundi bose baba mu makungu kugira bose baterere mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi mu bikorwa vy'iterambere kugira buze bushike kumbona kazoza y'ibihumbi 2040 ushira ibihumbi 2060. Cyo twiteze cyambere nuko ubu tugiye muri etape novuga etape y'ibikorwa muri Diaspora Ndundi. Rero cyo twiteze ku ndongozi shasha zejeje gutoka nuko zigiye kudutwara mu giringo ibikorwa by'aba diaspora ku ruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu nicyo twiteze ko kigiye gushigwa. Nyamuneza ntangere kubona dushoboye kuronka indongozi zishasha tugahamagarira rero indongozi zishasha gushira abarundi bose hamwe bo muri diaspora bataravye imigambwe bataravye amadini bataravye ubwoko eka mbere nabo boba badahuza babahamagare kugira ngo bakorere hamwe kugira ngo basenyere ku mugozi umwe nuko boba bose biyumvamwo igihugu cabibarutse bakavuga bati tugiye hamwe tugakorera hamwe turashobora gufasha uburundi gutera intambwe mu bikorwa vyayo. Twebwe ico twifuza tunasaba indongozi shasha zatowe uyu munsi nuko zogerageza gukorera bose atanumwe zikomiriye zigahuza abarundi bose kugira ngo nanone dushike ku ntumbero y'iterambere mu gihugu cacu ciza cyo. Abari bitavye iryo koraniro barakeje Samuel Ndayiragije bongera bati hamwe abarundi ba mu mahanga bosenyera ku mugozi umwe vyokoroha cane guteza imbere igihugu c'u Burundi mu kanya gato bagasaba rero Samuel Ndayiragije kuzokwihutira kwegeranya abarundi bose baba mu mahanga bo ku migabane itandukanye y'isi. Hari byinshi twagiye twiga ku kahise kagiye kagaragara muri Diaspora Ndundi. Uno munsi rero umuntu yitwa ko agiye kuduserukira cyane no musaba nuko akwiye gukora uguhuza abarundi mu mihingo yose. Hanyuma habe gusensibiliza abarundi bose bamenye ko diaspora ifite uruhare dasanzwe mu iterambere ry'igihugu. Jeno sebaye yuko indongozi twitoreye no munsi ko bogira ingufu bakadushira hamwe hari abarundi bakiri hanze n'abandi par exemple generatashe tugakorana twese abatashe bari ngaha n'abari hanze tugakorana abari kuri terrain n'abari hanze twese tugakorana igikorwa kimwe tukunguranya ivyiyumviro n'ibikorwa tugatera dutera imbere twese dutezanya imbere duteza imbere n'igihugu cacu. No batera kamo ko twokwizera indongozi shasha kandi twizeye yuko hari ikintu kizohinduka kwera kidahindutse Uburundi tuzobuhonze. Turizeye ko bagiye gushaka komite kandi tuzokora kandi twese dukorera iki dukorera Uburundi igihugu cyacu ciza. Samuel Ndayiragije yatowe ngo arongore abarundi baba mu mahanga akaba yemeye ko agiye gukorana n'abarundi bose bafise inyota yo guteza imbere Uburundi. Wewe ati vyinshi bizigirwa mu manama agiye gutunganwa vuba. Ino Diaspora Ndundi rero tugiye kurongora kuva no munsi ni diaspora yunze ubumwe ihurikiyemwo abantu bose imigambwe yose amoko yose intara zose ibitsina byose eka mbere makontina yose kugira ngo umurundi wese ari mu makungu aho yiyumve ko afise uruhara ntangere bwo guterera mu iterambere ry'igihugu bwo gushigikira indongozi zacu kugira ngo iterambere twifuza gushikako ya vision 2040 2060 tuyishikeko mu mwanya muto.
Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro yasozereye ijambo ryiwe akeza abahiganwe aca asaba abari bitabiriye iryo koraniro kaminuza rya bose ry'abarundi baba mu mahanga kuzoterera umwe wese ivyumviro vyubaka kugira ngo diaspora y'abarundi igaragaze bikwiye uruhara rwayo mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi.